Bantu b'Imana, iyo umuntu asenga ntahuriye n'udasenga, nta resista ingorane cyo kimwe n'umuntu adasenga. Haleluya. Kuko mpwemu yera ni watuma dukomera. Mpwemu yera ni watuma dukomera. Ijambo niryo ritwubaka, niryo ridutuma tunesha imyambi ya Satani, ntidushikire, kuko Satani kinatinya abantu b'Imana. Bakunzi bahori CANAAN TV, numunezero kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mwami Imana, nje imbere yawe kuri uyu munsi mwiza, nje mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, ndi muri mpwemu yera, umufasha mwiza twahawe. Data, nje nkuninahaza kandi ngushimagiza ku rukundo rwawe n'imbabazi zawe n'ineza yawe udahengeshanya kutugirira uko bukeye n'uko bwije. Ndagushimira ko duhaye umunsi mushasha ngo tuwunezerererwemo. Ndagushimira ndetse ko turonkeye n'akanya keza ko kuganira ijambo ry'Imana. Ibisinda bifata ibisanzwe n'ibidasanzwe muvyeyi, ari naco gituma niyambaza mpwemu yera ngo amanura amavuta mashasha kugira ngo mbashe kuba kanwa kawe. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo kugira ngo ushobore guhagarara ntuje mu mosha mabi, hari ibintu bibiri urinda gukora imisi yose, uko imisi yari murinda kubikora kugira ngo ushobore kuresista amatentation ya Satani, ushobore guhagarara, ushobore gukomera, kuko ibigwanya abana b'Imana ni byinshi, bantu b'Imana ni byinshi cyane. Rero ikizotumunesha ni ikintu cyitwa gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Ibi bintu bibiri ubibere maso, kuko nibyo bizotuma ukomera, nibyo bizotuma ushobora kuresista. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo, turasoma igice cya 26, duhere ku murongo wa 36 dushikane ku murongo wa 46. Haravuga ngo Yesu asengana umubabaro ari Getsemani. Maze Yesu ashikana nabo ahantu hitwa Getsemani, abwira abigishwa biwe ati, bamuricaye hano, mbanze nje hajya gusenga. Ajana Petero na bene Zebedayo bompi, atangura kubabara no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati, umutima wanje uri n'akabonge kagomba kunyica. Muragumanyaha, mubane amaso nanje. Yunguruza imbere gatoya, arubama arasenga ati, Data, asangwa vyoshoboka iki gikombe nikindengane, ariko ntibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko wewe ugomba. Agaruka kubigishwa asanga basinziriye, abaza Petero ati, ubwo nturushe mubana amaso nanje n'isaha n'imwe? Nimube maso musenge, ntimuje mu mosha mabi. Umutima ni ukunze, ariko mubiri ufise intege nke. Yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati, Data, asanga bidashoboka yuko iki gikombe kindengana, kiretse ndakinywereyeko, nibe nk'uko ugomba. Yongera kugaruka asanga basinziriye, kuko amaso yabo yararemerewe. Yongera kubasigaho aragenda, asenga ubwa gatatu avuga ati, avuga amajambo nkamwe ya mbere. Maze agaruka kubigishwa arababarira ati, nimwisinziriye noneho muruhuke. Ehe, igihe kirashitse, umwana w'umuntu ashizwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimuvyuke tugende, ehe uwungurishije ari hafi. Imana idufashe. Mwumvise yuko Yesu
yari mu gihe gikomeye gose, kuko Yesu yari yabonye mu iyerekwa, arabona igitero kimuziye, arabona abafise amahiri, abafise ibibando, abafise inkota, ishengero rinini. Nk'umuntu yambaye umubiri aragira ubwoba, hama aravuga ati iki gihe ndimwo reka nikore ku nshuti zanje zize kumfasha kugira ngo ndabe yuko norema. Atoranya abigishwa b'inkoramutima, Petero ngo na bene Zebedayo, ngo baragenda arababwira ati rumviriza rero, nimusenge ntimusinzire, ati nanjye ndagiye gusenga. Yesu ngo aragenda ngo ararambarara ngo afise agahinda kenshi n'umubabaro mwinshi n'ubwoba bwinshi, ngo arasenga, ngo aravuga ati data, ati igitero kije ni kinini, intambara iri imbere yanje ni nini, ati ndakwinginze n'ivyaba bishoboka iki gikombe kindengana. Yari mu gihe kigoye, yari mu gihe giteye ubwoba, yari mu gihe nawe nyene vyamurenze. Hanyuma ngo araza kuraba abigishwa biwe, ngo acasanga bagize iki, barasinziriye. Biramubabaza rero ati Petero, ati nturushe ubana nanje, nturushe ubona umubabaro ndimo, ubona agahinda ndimo, ngube maso n'isaha n'imwe. Ababwira ijambo rikomeye ati ndabasabye nimukanguke musenge, ntimuje mu mosha mabi. Ati nimube maso, igitero ni kinini, igitero ni kinini, ntimusinzire, nimube maso musenge, ntimuje mu mosha mabi. Ngo asubira kugenda. Kubera ko Yesu yagenda gusenga, kuko niho yaronkera inkomezi. Haleluya. Yaraza hakura avoma inkomezi zo kuresista. None bantu b'Imana, twebwe uyu munsi turi muri ino si imeze gutyo, rimwe intambara zimeze ukuraho, zirimo ibibazo bimeze ukuraho, tutarondera umwanya wo gusenga, tutarondera umwanya wo kuba mu ijambo ry'Imana ngo ridukomeze. Mwumva tuzoshobora kuresista gute ingorane turimo muri iki gihe? Kwibibaza ari byinshi, umwasi yahagurutse mu buryo buteye ubwoba. Mwumva tuzoshobora guhagarara gute? Yesu arababwira ati nimurushe mubana nanje n'isaha imwe. Ati rero ku nyungu zanyu ndabinginze nimukanguke, nimuvyuke, ntimuje mu mosha mabi. Haleluya. Ati nimuvyuke, ati nimutavyuka ngo musenge namwe murategwa kandi ntimuza kubikira. Atariko nimwaba amaso mugasenga nta kintu na kimwe murahabwa inkomezi. Haleluya. Yesu ngo asubira kugira iki? Ngo asubira kuja gusenga ubugira gatatu. Haleluya. Hama mpemu w'Imana aza kuri we, amwambika ubushobozi. Mwumvise ko isengesho yasenze ubwa nyuma yavuze ngo data, ngo ntibibe nkuko jewe ngomba, ariko bibuko we wabiteguye. Haleluya. Bantu b'Imana, iyo umuntu asenga ntahuriye n'udasenga, nta resista ingorane cyo kimwe n'umuntu adasenga. Haleluya. Kuko mpemu yera ni watuma dukomera. Mpemu yera ni watuma dukomera. Ijambo niryo ritwubaka, niryo ridutuma tunesha imyambi ya Satani, ntidushikire, kuko Satani kinatinya abantu b'Imana nta kidatinya. Muravye na Yesu igihe cyose yamaze kuri ino si, ngo yarigisha, kirirwa arigisha ku murango, hanyuma ku mugoroba yagira iki? Yaja gusenga. Nta kindi cyamujana, yaragiye kwakira ubundi bushobozi, yarakwiye kurondera irindi hishurirwa riva ku Mana. None twebwe uyu munsi tuzoreka kuja mu mosha mabi gute tudasenga? Kandi nagira ndababwire bantu b'Imana, ikintu nabonye Satani ariko aratereza intege nk'abana b'Imana. Ubu uye gusenga bisigaye, umva abana b'Imana bacitse intege,
gusenga bisigaye bikenye mu bantu, umuntu asigaye yinginga agakwegesha umugozi ngo abantu basenge, ariko nagira ndakubwire ngo gusenga ni inyungu yawe ku giti cyawe. Haleluya, haleluya. Kurya utoshobora kubaho udafungura, niko n'umukristo adasenga ntashobora kubaho mu mpwemu ngo akomere, ntashobora gukomera atari ko arasenga, kuko igituma ukomera, igituma impwemu yawe ikomera, igituma ushobora guhagarara na Satani akaguhunga nuko uba wuzuye ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Yesu ubwiwe yatweretse akarorero, ntiyari gushobora kunywera kuri iki gikombe, ntacyo yari gushobora, kuko ngo yavuze ngo agahinda kagira kamena umutima wanjye. Yari afise agahinda gateye ubwoba, yari afise umubabaro uteye ubwoba, yari afise ubwoba bumurengeye. Haleluya. Kubera iki? Ko yabona igitero kimuzi, aragira ubwoba nk'umuntu, ko yari umuntu, yari yambaye umubiri nkawe nanje, ariko icyatumye ahagarara aremera kunywera ku gikombe n'amasengesho. Imana nayo yavuga ati irukange mwongerereze inkomezi. Haleluya, haleluya. Ngo umviriza ngaha ku murongo wa 44 ngo yongera kubasigaho aragenda asenga ubwa gatatu avuga amajambo nkamwe ya mbere, amaze agaruka kubigishwa arababarira ati nimwisinzirire noneho. Haleluya. Uyavuga ati ubu ntacyo ngikeneye, imbaraga nazakiriye, kuko Imana yaheje kumunukira ubushobozi butuma ashobora kunywera ku gikombe, ashobora gucungura umwana w'umuntu yari amaze kuvyemera. Haleluya. Ubwoba bwaheze. Urumva? Ngwehe igihe kirashitse, umwana w'umuntu ashizwe mu maboko y'abanyabyaha, nimuvyuke tugende, ungurishije ari hafi. Urumva? Yamaze kuvyemera. Abyemejwe n'iki? Abyemejwe n'imbaraga, abyemejwe n'ubushobozi aheje kuronka, akuye hehe? Akuye mu gusenga. Haleluya. Uyu n'umwana w'Imana nzima. Haleluya. Yasenga ijoro n'umurango. None wewe kweri kudasenga, wewe uzoshobora kuresista amatentation gute? Uzobishobora gute? Rero nta handi turonkera izo nkomezi ni mu gusenga. Hinge ndababwira, Petero na Yohana basinziriye bikanka ko bashobora gukanura ngo basenge. Umunsi mpemu yeraza bakakira ubushobozi bwa mpemu yera, ngo babaye iki? Babaye abagabo nyabagabo gushingira intaho umwami Imana. Hamwe bahora batinya kuvugira imbere y'umuntu umwe, baravuga imbere y'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu, bashingira intaho umwami, bavuga ati imbaraga mu nta ziriko ziradukoreramo, ubushobozi ariko baradukoreramo nta handi twabukuye muri wa wundi mwica Yesu Kristo umwana w'Imana zimwe mwabambisha amaboko yanyu, ni watumye duhabwa izi nkomezi, ni watumye turonkira ihishirwa muri ko murabona aya majambo turiko turavuga, niwe yaduhaye. Haleluya. Bashingira intaho umwami kubera iki? Ngo bari mu kibanza cyo hejuru, barindirirayo, bariko barasenga, batakambira Imana, bavuga ati umwami Imana turarindiriye, turungikire za nkomezi batwemera, turungikire bwa bushobozi wadusezeranye. Haleluya. Babuhawe, bashira ubwoba, barakomera. Haleluya. Petero murazi ko atashoboye gutinyuka gushingira intaho umwami, bamubwiye ati wewe usa n'abigishwa biwe. Petero ati ibyo bintu muri ko muravuga n'umugani kuri jewe, n'uwo muntu nta nuwo ndanamubonye uyu munsi. Ati uko mumubonye niho ndamuboneye nanje. Ariko imbere yari yamubwiye ati Yesu yari yababwiye ati ntimubona, ati umwungere, ati baraza gukubita umwungere intama zisanzare, ati munyihakane. Petero atumviriza, ati abandi bose bobikora sauf jewe. Ati jewe ati sinshobora. Aramubwira ati Petero, ati wewe nyene inkoko ati za kubika umaze kunyihakana inshuro zitatu. Rero nta kintu na kimwe cotuma utihakana Yesu. Igihe utari umunyamasengesho, utari umuntu aba mu ijambo, nta kintu na kimwe cotuma utamwihakana. Rero uyu munsi ukaba ushaka gukomera, ukaba ushaka gushingira intaho uyo mwami,
nta kindi ba mwisengesho kunda gusenga rondera mu nyonga z'uhoraho soma ijambo ry'Imana niryo rizotuma uba umugabo nyamugabo gushingira intahe izina ry'umwami wawe. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mukunzi mwiza, sindambirwa kugushimira no kugushimagiza, sindambirwa kukuninaza no kugukengurukira. Urukundo dukunda ni neza yawe mwami. Ijambo ryawe n'umutuvura, ijambo ryawe n'ubushobozi. Namwemuyera twaramuhawe kugira ngo adukomeze kandi atwambike imbaraga zituma turesista amatantasiyo yose. N'ubu ndasenze nsabira bene data bose mukunzi mwiza kugira ngo igicaniro cyo mu mitima yabo kibandanye kwaka ntikizime, kuko umwasi nta wundi mugamba afise nuwo kukizimya, ariko wowe umugambi ufise nuwo kucata cyane. Rero ndagushimiye kandi ndakunina haje icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.